ngaha ndani ndumva umuziki wa Natacha hariho abera ibiki ndavyariye none by'ibiduga canke la bamba yaje kuramutsa mama reka rero negere ngaha cansanga hariho kumbe rero ibiriko birakorerwa indani Natacha ari binako arakora indani clip apana rero vya blague video nyene video nshasha ngo agiye gusohora bari amaze iminsi mu gacere Isaac TV niyo televiziyo yonyene ironse exclusive. Come on. Yes. Vipi? Uko poa? Daki Juma iko. Welcome Juma. Turiko biza mama ndapfuye. Juma. Aja rero ndaharenge aja rero kugira ndamuvugisha aja sinzi yuko. Natacha natoa jambo mama. Jambo. Uko bien? Natacha. Natacha kuramutsa Natacha. Salamu tu mama ni bona Natacha. Ona nani alikuingiza? Mungu manager yangu yenda. Manager. Vipi manager? Ariko nacho kazima nayo, kazima ndu wa mbere nayo. Isaac TV ejo mwijoro canke mwijoro ryarayirikeye Isaac TV twakoze kintu novuga yuko cyari cyo kurinda cyari kintu cy'amateka cyari kintu kite n'ubwoba cyane asi Isaac cyo naco nigiko shaka kudutera ubwoba turiko like tuvuye ku kazi je na Juba Jose murabizi yuko sometimes dutembera cyo turaronka inkuru ari umuntu atubwiye ati Isaac burya mwari muzi yuko Natacha ngaka Natacha hari ikintu kirahabera genda mwegere hajya kwa Natacha mwumvirize neza ibintu ko birahabera nanjye ngene ntatangwa muranzi ndegera nyene pore ebana sanga mu rupangu kwa Natacha hariko habera ibirori bidasanzwe hariko akubitamwo clip novuga yuko i clip reka mbe ndabivuga hakiri kare je ndabivuze nikubera gusarigiye mvuga ibintu bamwe bakavuga ati dawe ngo urukura kavyango dawe zake sinzi ivyo urimo ariko je ndababwije ukuri i video ya Natacha ibi bintu Natacha ariko arakora i video ndababwire kwanza ni video kwanza mubimenye ni video amasanamu sembona ngani video amamemora amasanamu turafata wanashima twinyigije kuko nta nivyo yarazi ariko ndababwije ukuri iyi video Natacha ni ayirekura cyane ni yarekura iyi video abantu bose bafite ama video yabo bashaka gusohora ahubwo barayasohora kirikare kugira ni yasohora video yiwe bamwe bazo baravuye mu nzira ati kubera iki izakura kavye reka ndababwiza ukuri rero je nkishika hajya naravye kwanza pemberi dara bapemera ati c'est quoi ça ebana nambwe Juma aha dutegerezwa kwatsa micro vyanke vyakunda vyanke bigenda gute aha turinjira tu je Natacha no kuri je bankubite ndazi ko afise aba bodyguard jana nashaki bankubite ariko je nga turinjira tu indani mbe murazi vyatubaye ndabafise murazi vyatubayeko hajya turihangana reka tubikurikirane amasanamu rero iyi video ni nk'ima video novuga yuko igiye kuba classic ni nk'ima video novuga yuko igiye kutavyorosha nukuri je nagerageje gutuhuza menye izina y'indirimbo vyanse nagerageje kugira menye umusi zosohokera indirimbo vyanse ariko ico nashoboye kubazanira nabafatiye amasanamu aya muri kumurabona ngahana amasanamu iyi video nshasha ya Natacha 2112 bakunzi ba Isaac TV aho muri hose barabizi tubene turyama 24 hours tuba turi mu kivi tubaronderera amakuru ashushe ariko aravugwa hirya nino my god ni mwijoro nundi urashaka kwa mutahazi niho Natacha la bomba asanzwe avuka ndabibatuye niba tavyo waruzi niho asanzwe avuka rero je tukudorengana ngana Juma ko Juma umunyarusa kunda kurahi ambwiye ati ngaha ndani ndumva umuziki wa Natacha hariho abera ibiki ndavyariye none by'ibiduga canke la bamba yaje kuramutsa mama reka rero negere ngaha cansanga hariho kumbe rero ibiriko birakorerwa indani Natacha ari binako arakora indani clip apana rero vya blague video nyene video nshasha ngo agiye gusohora bari amaze iminsi mu gacere Isaac TV niyo televiziyo yonyene ironse exclusive. My god, jagira ndabi setting za Natacha. Muraze ko abastari ariko arakora ama video ngene biyeme, yashaka ndabi vyiwabo rero ndabi vya Natacha kuko ngo ni la boss reka tubirabe rero ingene bigenda. Welcome Juma.
Wewe tukimira na bodyguard hali yake. Come on. Yes. Vipi? Uko poa? Taki Juba iko. Wazee vipi? Pako nakuia nini hapa? Pako nakuia nini hapa mzee baba? Pako nakuwa nini hapa? Hapa pana iko nafanya clip mama yake. Clip moja bien sana. Clip nzuri, si unajua? Vitu ya kupendeza, mafuta. Hivi yote ni vyenyewe, vitu vitawaka hapa baadaye kidogo tunaona ni moto. Atatukubalia kweli huyu mama tu? Kama kawaida. Nionyeshe mama. Ana noma. Ana noma kiko fresh. Acha tufanye basi kama tunaingia. Ngwa angu. Gari ya clip dilaki hiyo. Gari ya clip dilaki. Mama ndapfuye. Juma, mduga wa clip dilaki wabonye. Mduga wa clip dilaki Natacha la bamba aringaha live kabisa wabonye. Ibintu birashushe. Ibintu birashushe ndabarahiye. Ibintu ni fresh. Safi wazee. Mja kumutora mabuja. Mja kumutora mabuja. Kuangalia vitu vimoja hivi. Basi karibu basi. Mambo ni moto. Mambo ni moto. Bro vipi? Yes salama. Uno muririmbyi. Aimable. Yeah, ni fresh. Ndakwibarize mutama. Ego. Ni Aimable tayari. Yes. Warabyibushiye mutama. Waragangutse warahindutse. Ni pore man. Yeah. None we ngaho uri mu biki? Aha nanje go supporting sister Natacha. Arafise clip video. Okay. Rumva nanje comme my sister nageza kumusupportinga kumuha morale ya. Sawa. Aremera ko tuyaga nawe. Natacha sinzingira ari busy muga mubaza security cyangwa manager wiyo. Ego. Sawa sega turaza kwinjira rega twinjire nimba twemerera sinzi ko ndabona menga ibintu birashushe. None wowe we nurimo muri ndirimbo. Ni indirimbo yiwe na Jesse narenzi ko yari yakoze indirimbo nje numva bambwiye yuko ngo nceho gato cyasanga rero ibintu n'amavuta. Aimable wazimikiye hebre. Urugiririmba. Jende nga ahubwo kuri YouTube uraraba hari indirimbo nshasha itonderura. Aimable taya. Yes. Bro mitisha. Mepotea sana grand frère. Brother nipo. Vuga ruke muri game yigira ba Natacha none ibintu barimwo Natacha najua ni la boss. None amaze gusaba collab musu. Yeah, tuko na kazi. Tuko na kazi. Uzobaye wa kabiri mu Burundi. Kama ile nyimbo Mwende ura na jibia ni mimi. Mwende mkanali. Mwende. Ujani wewe? Yeah. My God, ni exclusive kabisa na journalist. Welcome Juma. Tunaweka biza mama. Waze vipi? Mko poa? Mko fresh. Mko fresh kaka. Mama Natacha anakuwa mkali. Kali sana. Natacha anakuwa mkali. Waze fresh. Nimekuwa na setting man. Yego. Iboro wewe byoroshe kazagira mu bikore. Oya si byoroshe vraiment. Si byoroshe. Byari byoroshe? Yego. Byatwaye amahera ngana gute? Yabaye amahera ngana gute? Ndibaza n'amahera menshi cyane. Mama Juma reka nakona zari arika nari akana Natacha. Yezi kwa mazeno kumbona. Ega nakona hari ya Juma reka nari ya Natacha. Nze baba vipi? Meze neza. Katiko ninyegezi wawe na wale. Be amboni. Bibono. Zaki unavumbura tena? Baba. Kristo. Mambo. Uko bien? Poa. Meze neza? Poa. Ndawe kazi karakwisha. Pamba sio fresh. Akazi karakwisha. Natacha ari mu kazi urabona yuko ibintu byose byakomeye ariko sinzi yuko tuzakuronga umwanya kabisa wo kuyaga nawe. Iyi ni video rire yiwe nshasha tutaramenya exactement izina ishobora kuzosohoka vuba cyane. So ajya rero ndaharenge ajya rero ndamuvugisha ajya sinzi yuko Natacha natoa jambo mama. Jambo. Uko bien? Natacha. Natacha kura muta Natacha. Salamu tu mama ni bona Natacha. Ona nani alikuingiza? Mimi juste nimepata habari kama kuna clip vraiment. Natacha mapendeza. Auski director. Une minute naomba dakika moja Fisto. Naomba. Mwache. Asante. Sasa kana jini ananikubalia. Kama journalist. Ni sawa? Ni bona Natacha. Kwanza felicitations. Asante. Umeua. Asante. Mungu manager wangu yenda. Manager. Vipi manager? Poa. Manager wala nito wala. Lakini manager basi tufukane basi nawe basi manager. Tuongee basi. Tuongee na wewe manager. Uko hai prof.
meze neza. Félicitations sana vraiment. iyi video itwa gute basi sana nshaka bitubwira ariko bitubwira mu majambo make. Na majambo menshi. No comment. Nzovuga ni yasohoka. Siko? Rapa meua. Wallahi mnanikubalisha kuva mbao. Aise. Okay. Ni aira nzovuga sawa? Sawa. Ndabikwemereye ariko urabona ko bariko barakora tuko turakora very busy. Iyi video basi dosoka Tumaze 3 jours tuko turakora. dosoka ryari basi. Tumaze iminsi 3 tuko turakora. Soon. Yeah. Kona uruwa kongera na Alabama. Ariko ntacyo reka ndagushimire cyane naka kanya mwaduhaye. Merci beaucoup. Nayo nivyari byoroshe ariko bona Juma. Tugende man byase nta kundi ariko oh Isaac TV turahumiwe. Ariko ndibaza mwabibonye ingeri video nshasha Natacha vuba cyane rero izowewa iri hanze. Mama ndapfuye. Juma darushe wa mugabo we ntumbarire. Ariko ntacyo kazima nayibonye kazima nduwa mbere nayo. Gusa ntacyo reka twirinde rero video turabe ingene izoba yitwaye ingene bizomere bimeze setting mwayibonye ni setting sara. Setting nziza cyane je kuva mbaho sindabona umurundi asora video. Iyi video mbe ndamugeranye nande oya reka sindabivuge byinshi dawe ndangura kuvuga ati ngo izaka kwa dutera uburoho reka tuginumire tuzobiraba uwo niwe la boss Isaac TV. Oh.